cyane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu ya BTV. N'umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abigaruriye amabombo rusangi bakarihisha abanyagihugu baje kuvoma bagiye guhagurukirwa. Ivyo byashikirijwe na Jimmy Atungimana asanzwe arongoye igisagara ca Bujumbura mu nama yakoranye n'abanyagisagara muri zone ya Rohero ni muri komine ya Mukaza. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Nayo amapompo atanga igitoro mu Burundi na kijanye n'ibihe tugezemo. Ivyo byashikirijwe na Severin Sindayikengera akamenyesha yuko ivyo bituma biba abaguzi vyoroshe. Turafise n'ayandi makuru menshi twabateguriye, kaze mukanya idonido ryayo. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru twabateguriye. Abantu bigaruriye amabombo rusangi bakarihisha abenegihugu baje kuyavomamo ngo bagiye guhagurukirwa. Ivyo byashikirijwe na Jimmy Atungimana arongoye igisagara ca Bujumbura mu nama yakoranye n'abanyagisagara basanzwe baba muri zone ya Rohero ni muri komine ya Mukaza. Raymond Prosper niyo nkuru. Mu kiganiro n'abanyagihugu bo muri zone Rohero, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Atungimana yabajijwe n'abanyagihugu bo muri Asiatique kubijanye n'uruja n'uruza rurimwo ibiduga binini bibomora amabarabara ashashemwe amabuye bita amapave. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yishuye ko hagiye kujaho ivyapa vyerekana imiduga yo kwinjira muri Asiatique n'iyito kwinjira bivanye n'uburemere bwayo. Mu bisanzwe ntizopfa guhagarara hariho hose, zihagarare ari uko zironse umuzigo. Tuzobanza twapresiye ari espace public itameze nabi canke twebwe nyene dusabe baduhuru twusha yuko twokoresha aho hantu public kugira ngo twashire parking yayo matransfer. Aho byoheza bigafasha kuko ijya miduga sina myiza cyane gose ntinashagije, aho usanga ari yazazi nigenda zirativyuma, ariko rero imoteri zirakomeye sinzi ko ziri asure. Mugabo nsaba musanteri turondera ahantu ho gushira amatransfer. Ku kibazo c'abatware bigaruriye amabombo rusangi bakarihisha abavoma, Jimmy Atungimana yahagaritse iyo ngendo kuko atamunyagihugu yogura amazi ku ibombo rusangi kuko ayo mazi ngo nayo abanyagihugu. Amazi konsoma ni bombo rusangi. Ibombo rusangi nturishwe n'igihugu kirazira. Bombo rusangi nta muntu arihisha umwe n'igihugu. Ke na regidezo tuzoraba akaryo twipanga kugira ngo umwe n'igihugu aronka amazi akiriwe araza gusoronka yawo ufaranga atanayafise. Ikiganiro umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagiranye n'abanyagihugu bo muri zone Rohero nico gisozereye ibiganiro yagize mu mazone yose y'igisagara ca Bujumbura uko ari 13. Ivyo biganiro bikaba vyatanguriye mu mazone yo muri komine Ntahangwa hari kwigenekezo ya 17 Gitugutu, muri Muha guhera ku magenekerezo ya 19 Gitugutu, hanyuma muri Mukaza guhera ku igenekerezo ya 25 Gitugutu uyu mwaka w'2022. Muryango utabara imbabare wa huje Burundi wagiranye inama nabo basanzwe bafashanya mu kurangura ibikorwa. Intumbero nyamukuru yari ugushira inguvu hamwe kugira ngo bafashe abariko baragaruka mu gihugu c'amavukiro. Anselme Katiyunguruza n'umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Burundi. Muri inama tunganije nkuko tugomba kubigire iminsi yose ku mwaka twagomba kurabira hamwe nabo dusanzwe dukorana cyane duhereye kuri leta y'u Burundi ukuntu twoshira inguvu hamwe kugira ngo tworohereze bene wacu bariko batahukanwa mu gihugu cabo c'amavukiro. Turaba ukuntu kujya bagiye batavyiteguriye cyane kuko biragoye kuvyitegurira. Turaba ukuntu twobakira ubwubashi bwinshi no mu bugingo bwinshi. Hanyuma turarabira hamwe nabo dukorana ivyerekeye ivy'ibiza
ibiza cyane cyane turavuga ibi vya covid tumaze iminsi turabe n'ivyo vya Ebola bitanguye kuvugwa mu micungararo y'u Burundi turarabira hamwe n'ibindi bisanzwe bifatiye ku mazi atari meza hanyuma turabucyo twokora mu mwakuza icya gatatu turaza kuraba ivyerekeye vy'impanuka zo mu mabarabara kuya turaba ukuntu twokorera hamwe ari amassurance ari ministeri bijejwe turaba ukuntu twogabanya ibiza bikunda guhura n'abantu bakoresha amabarabara yacu hanyuma icya kane turaza kuraba bijanye n'ihinduka y'ibirere twora ukuntu twoja hamwe kugira ngo cyane cyane uruzuba rwameze nk'uruba nabi turaba ukuntu twofata imigambi hakiri kare kugira ngo tuze duhwane tunigane neza dufite ingufu zikwiye n'ibizoba mu minsi iza byoba bifatiye kwiri zuba ridashaka guhera. Abanyonga amatukutuku bakoresha ibarabara ryitiriwe Adolphe Nshimirimana muri zone ya Mutakura basaba yuko iryo barabara ryokogwa kuko ngo ribononera ivyuma vyabo. Ange Nigrita Irakoze. Aha ni kwibarabara ryitiriwe Adolphe Nshimirimana muri zone Mutakura ni mu gisagara ca Bujumbura. Iryo barabara rikaba rigezaho umwansi ashaka. Bamwe mu bagendesha tukutuku ntibagira ayo bacira nayo bamira kubw'ingendeshwa zabo zihononekarira kandi batozwa amafaranga yo kubaka amabarabara. Yo ivyuma birapfa gose kubera amabarabara ari mabi. Dufate nk'ubiri barabara rya Mutakura twebwe n'iryo dukoreramo cyane murazi yuko ahandi hantu tutahashika no kuvuga birapfa cyane. Uyu yiyunguruza we ati gutonda ku buzi turacerwa kubera iri barabara rimeze nabi. Twe twiyunguruza tumaze kwabombera byinshi kuko amabarabara yadufasha yose barayaziriye. Ndiko ndabivuga nk'umwene gihugu sindiko ndabivuga nk'umunyamahanga kandi yiyunguruza kwibi bigendeshwa. Nukuri turasavye nk'abene gihugu kama twiyunguruza kw'ivyuma twariyunguruza tunyarutse ndetse na leta ikaronera amantuze amataxi anyarutse. Ivyo biruko mu gihe iryo barabara ryari ryatanguye gukorwa ariko ibikorwa bikaba bitariko birabandanya neza. Ubushikiranganji mu bwo bujeje harimo kumenyekanisha amakuru bwakoze inama kubamenyesha amakuru aho bariko barashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganji bakamenyesha yuko ivyo baranguye babiranguye ijana. Leo Kadinda cyayisaba kumukurikire. Ivyo vyaranguwe biri mu mice igera kuri 3 nukuvuga ivyaranguwe mu guteza imbere intwaro ibereye mu bushikiranganji ivyaranguwe mu bisata bikukira ubushikiranganji ari ivyo kumenyesha amakuru ubuhinga bwa none n'amaposita mu ntumbero rero yo gukarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru ngo bashobore kuronka ubumenyi bwo bafasha mu kurangura umwuga wabo no mu gushigikira ibinyamakuru mu kubironsa ibikoresho. Haratanzwe inyigisho ku bamenyesha amakuru haranashikirizwa ibikoresho ku binyamakuru bimwe bimwe byatowe mu bindi. Aha ntitwokwibagira kumenyesha ko mu ntumbero yo gufasha abamenyesha amakuru kugira ababaha inkuru bashobore kuzitanga bitagoranye ubushikiranganji bufatikanije nabo basanzwe bakorana baronkeje inyigisho abavugizi b'inzego haraba n'amanama yo guhanahana ivyiyumviro kukungene abamenyesha amakuru n'abavugizi b'inzego bokorana neza mu ntumbero yo gushimangira umurindi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose vya leta. Harabaye uruganda rwo gukarihiriza ubwenge imigwi ijejwe gukurikirana ubuhinga bwa none abico twita reserire teise mu bushikiranganji bwose. Ibiro by'umushikiranganje wa mbere mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira bashobore gukurikirana ikoreshwa ry'ubwo buhinga mu bisata bisanzwe bakoreramo. Amapompo atanga igitoro mu Burundi ngo nakijanye n'ibihe tugezemo, ivyo bigatuma abayakoresha biba abaguzi bitagoranye. Ivyo bishikirizwa na Severin Sindayikengera asanzwe arongoye ikigo BBN. Turacyafise ingorane ikomeye cyane kuri ibintu vyo gukontorora amapompo y'amastasyo. Kukubera iki? Kukubera aya mapompo dukoresha ngaha n'amapompo ari facilement déréglables.
ukaza usanga dukurikirenge bamaze kuja gusubira kuderegra uko bashaka, ariko babivye amafaranga menshi, twebwe tugatangisha make. Turiko turagirande, turiko turisuganya. Ubu hariho ordonnance itigeze isinywa isaba yuko aya mapompo dukoresha ngaho i Burundi muri EAC ntibakiyakoresha. Iyi modele zarabaye demode, bazideregra uko bashaka. Turiko turategura ordonnance yari yarahagaze kugira ngo badusinyire yuko tuzotanga nk'ukwezi kumwe canke amezi abiri abantu bose bafite ama station babe bahinduye aya mapompo yabo, bazane amapompo atoroshe kuderegra gucokoza. Nibaza yuko ico kizokunda ni kintu kiri hagufi. Ikindi kintu c'ingorane baba detaya bo ku ma station bavuga yuko biba abanyagihugu kubera nabo nyene bibwa aho ibitoro bishikira muri sipe ngaho nari mu bigega by'Igitega n'ahandi. Ubu rero turiko turagirana abakozi bacu twabarungitseyo kugira ngo bahumurize abantu, kubera twaragerageje yuko turabahanura ko bakoresha hagushira mu binogo, bakoresha decompteur mu gusuka kigaca muri compteur, ukabona uti hagiye amaritiro nkaye. Iyo niyo ngorane dufise, ariko urumva yuko tuguma tugerageza kugira ngo tworohereze umuguzi areke kwibwa. Ni kuri iyo nkuru turangije kwa makuru twari twabateguriye kuno munsi. Tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi dushimire abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokana. Nishimire nkarenza witwa Penyela Kaze Mwami yashoboye kuyahagarikira, ariko kandi mu buhinga bw'ivyuma Niki Ciza hamwe na Jules Boris Ingabire bakenuye. Imana ibafashe naho utaha.